mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese kandi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu. Ni umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi, mugezweho na Aloyizi Bigirimana. Mwaramutse Eugenie, turabandanya tuvuga ku ntambara iri kwibera muri Ukraine. Leta ya Perezida wa Amerika Joe Biden yarafashe ingingo y'agateganyo yo kubangira gutahukana abanya-Ukraine basanzwe babaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baharurwa mu bihumbi ariko badafise ivyangombwa kandi bimwe ubuhungiro bari ku rutonde rw'abazotahukanwa iwabo. Leta yabemereye kandi uburenganzira bwo gukora aha muri Amerika kuko ngo badashobora gusubira iwabo muri iki gihe c'intambara. Ibi vyavuzwe n'ubushikiranganji bwa Amerika bw'intwaro mu gihugu hagati. Iyi ngingo ibemerera ko kuva ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa gatatu bazoguma muri Amerika bongere bahakorere mu buryo bwemewe n'amategeko mu kiringo c'amezi 18. Ni mu gihe abanya-Ukraine barenga umuriyoni bahunze ico gihugu kandi batanguye gushika mu bihugu vyo mu Buraya yo hagati kuva Uburusiya butera Ukraine ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri mu c'Uburusiya bwise igitero ca gisirikare kidasanzwe. Kuri iyi ngingo nyene n'abanyaburaya ntibatanzwe. Ishirahamwe rya Buraya ejo kuwa kane naryo ryaremeye gukingira ivy'agateganyo impunzi zihunga intambara yo muri Ukraine mu gihe impunzi zishika ku miliyoni ziriko zirafashirizwa muri Rumaniya. Iyi ngingo y'ishirahamwe rya Buraya ifashwe haruhande y'urukurikirane rw'ibihano vyafatiwe Uburusiya mu bitero muri Ukraine bigeze ku munsi w'umunani. Abashikiranganji b'intwaro mu gihugu hagati b'iryo shirahamwe baremeranije mu mubonano wabahuje jo kuwa kane i Buruseli mu Bubiligi gukingira ivy'imfatakibanza abagize ibibazo vy'intambara muri Ukraine. Umushikiranganji w'Ubufaransa w'intwaro yo hagati mu gihugu Gerald Darmanin yavuze ko iyi ngingo izokora ku banya-Ukraine hamwe n'imiryango yabo bajabuka mu bihugu vya Buraya hamwe n'uwo wese yari asanzwe ari impunzi muri Ukraine. Impunzi ziva muri Ukraine n'imiryango yabo zizohabwa uburenganzira bwo kuba ku mugabane wa Buraya no kwiga mu kiringo c'imyaka 2 ariko ivy'imfatakibanza. Kuri intambara nyene komiseri wa ONU yajejwe agateka ka muntu Michelle Bachelet yaragabishije ko bitero biriko birakogwa n'Uburusiya muri Ukraine ari kubangamira amahoro n'umutekano atari bwigere biboneka haraheze imyaka itari mike. Bachelet yabivuze ejo kuwa kane igihe hatangura ikiganiro mu kanama ka ONU kajejwe agateka kazina muntu kuri intambara ibera muri Ukraine. Kuva abasirikare b'Uburusiya batera Ukraine haraheze indwi, ibiro vya ONU vy'agateka ka muntu bimaze gutorokanya igitigiri c'abasivile 800 bamaze kuhasiga ubuzima. Yavuze ko ivyo bitigiri bishobora kuba ari bito cyane. Ariko ambasaderi w'Uburusiya muri ONU i Geneve Gennady Gatilove nawe yaragirije leta ya Ukraine ko yakoze ihonyabwoko ku banya-Ukraine bavuga ikirusiya kuva mu 2014. Ibi vyabaye igihe Uburusiya bwigarurira izinga rya Crimea hacatangura intambara hagati y'abiyonkoye kuri Ukraine bo mu ntara ya Donbass hamwe na leta ya Ukraine. Mu gihe haba intambara muri Ukraine, mu Bufaransa naho barabandanya bitegurira amatora. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ejo kuwa kane ku mugaragaro ko azohiganirwa manda ya kabiri nka perezida mu matora ategekanijwe mu kwezi kuza. Intambara muri Ukraine ikaba yarasamaje amakungu itazotuma imyiyamamazo igenda neza muri ico gihugu nk'uko bayivuga. Iri tangazo ryari ryaratebejwe kubw'intambara iriko irabera muri Ukraine yatumye Perezida Macron afatirwa n'ibiganiro vya kidiplomasiya mu gihe kuri wa gatanu ari wo munsi wa nyuma w'abakandida wo kwimenyekanisha. Ibiharo biva mu matohoza yakozwe vyerekana ko Macron aza imbere y'abandi kubwo gushira umutima cyane kuri politike mpuzamakungu aho gushira umutima ku bibazo biri mu gihugu ciwe
navyo bikaba biriko bishigwa ko ingufu cyane nabo bahiganwa. Kuri Irani, ikigo cawo nikijejwe gucungera ivya nucleaire caragabishije jo kuwa kane ko Irani yongereje urugero rwa uranium rurenze kugwemewe mu masezerano yo mu 2015 yumvikanye n'ibihugu rutura ku isi. Iki kigo kivuga ko Irani iriko yegereza guhingura igisasu ca nucleaire. Ikigo cawo nikijejwe gucungera ivya nucleaire kivuga ko ibitigiri bishasha vya uranium yerekana ko abari mu biganiro vya nucleaire na Irani bakwiye gukora basiganwa n'umwanya. Nayo muri Afrika, abategetsi ba Nigeria bavuze ko abajejwe umutekano bishe abanyagihugu abakora iterabwoba bashika 200 mu gutana mu mitwe hakoreshejwe inkoho kwamaze iminsi 4 muri leta ya Niger iri hagati na hagati muri ico gihugu. Komiseri wa leta ya Niger ajejwe umutekano Emmanuel Umar yabitangaje ku wa gatatu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Umar yavuze ko kugutana mu mitwe kwabaye mu bice bitandukanye hagati y'umunsi w'Imana hamwe n'uwa gatatu. Avuga kandi ko hafashwe amapikipiki hamwe n'ibitungwa bitari bike. Abakomanda b'iyo migwi kandi nabo nyene ngo barishwe. Yaranavuze ko ku ruhande rwa leta batakaje intwazangabo mu gipolisi 2 zishwe nabo basuma kandi ko abakomeretse bariko baravugwa. Aloise Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Imvura ivanze n'umuyaga yaguye mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira uwa kane yasenye amazu harenga 200 y'impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amazu menshi cyane yaragurutse, amabashi, igitigiri cyose nyezina ntabwo turakimenya gushika ubu. Uwo ni Bushemeye Jimmy ahagarariye impunzi z'abarundi muri iyo nkambi ya Rusenda. Mu Rwanda ibiciro by'ibicuruzwa bitandukanye byazamutse ku masoko mu buryo butunguranye. Mu Burundi, mu ntara ya Gitega, mu murwa mukuru wa politiki, harahafunguwe banki y'abagore kugira ngo badasigara inyuma mu iterambere. Mu Rwanda, ababyeyi b'abana bafite ubumuga mu karere ka Kamonyi barasaba ubufasha bwihariye mu bijyanye n'insimburangingo n'inyunganirangingo bavuga ko zihenze. Ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, ntimujye kure. Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Rwanda, ababyeyi babyaye abana bafite ubumuga mu karere ka Kamonyi barasaba ubufasha bwihariye burimo kubona insimburangingo n'inyunganirangingo. Baravuga ko ikiguzi cyazo gihenze. Inkuru irambuye murayigezwaho na mugenzi wacu Eric bagira ubusa. Madame Rose Nyirarwimo ni umukorerabushake wita ku bana bafite ubumuga barimo n'abavukanye ubwo mu mutwe mu murenge wa Mugina mu karere ka Kamonyi intara y'Amajyepfo. Nyirarwimo nawe afite umwana w'imyaka 9 utarabasha gutambuka ngo agende. Arasobanura uko yabonaga umwana we w'umukobwa kimubyara nuko yiyumvaga. Namubyaye nk'abandi ku mezi 3 mbona atangiye gukura umutwe. Uzamwa amahanga ukuntu ubundi abo kuryama hasi. Niruka nka mu mavuriro namubyariye mu Ruhengeri. Njya igeze muri scanner ku mezi 5 babona afite amazi menshi mu mutwe. Yenda kurenga n'ubwonko ntabariza iruri nkimenye uburwayi bw'uwo munsi. Bamushyira ku iseta burengana n'agapira gakuru y'amazi kayanyara. Ni sahara cyagwa afite. Imana yakomeje kukamurindiramo nawe iramurinze. Nk'umubyara rero narabyakiriye kuko narazereye nkajya nsanga n'abandi turi kimwe, numva ko mbyakiriye atari jyenyine, ariko ntaragenda numva ko ari ishyano mbonye, ariko ngeze mu mavuriro menshi anyuranye numva mbyakiriye nta kibazo. Nyirarwimo yatangiye akazi k'ubukorerabushake bwo kwita ku bana bafite ubumuga kuva mu mwaka w'2017 aha ku Mugina. Ni akazi gakomeye kandi gasaba ubwitange nk'uko umuyobozi w'ikigo Sefapeki cyita ku bana bafite ubumuga Sœur Donature Mukarubayiza bisobanura. Abakoranabushake akazi bakora n'aba bana aho babagejeje leta ishyira amafaranga yongenga y'imari nta nubwo yari kuboneka,
ariko ubwitange bwabo byonyine kuba ari n'umubyeyi uri gukora ku mwana hari imbaraga zindi amuha zirenze ukora akazi atashobora kumuha. Ibyo rero biba bifite akamaro ku bana. Kugeza ubu ikigo Sefapek cyo ku Kamonyi kirabarura abakorerabushake bagera kuri 80 bakorera ku masite 18 yita ku bana bafite ubumuga. Imbogamizi bavuga ko bahura nazo zirimo izishingiye ku babyeyi babyara abana bafite ubumuga bakagira ipfunwe ryo kubajyana mu bigo bibitaho. Umuyobozi w'ikigo Sefapek agasobanura ko bakibona ko ibibazo biriho byabaye ngombwa ko bishakira ibisubizo. Kubera ibibazo by'abana bafite ubumuga twagerageje gushaka ibisubizo muri community. Twahuguye abakoranabushake. Ubu dufite abakoranabushake 80 bakorera ku masite 18 aho bakira abana hirya no hino. N'ubu ngubu turi guhugura abandi 30 kugira ngo bajye kunganira abandi. Ibisubizo rero biri muri community yongiye. Iyo abana bakirirwa iwabo abantu bakabihugurirwa. Ku babyeyi bafite abana bavukanye ubumuga bagasaba leta kubaha ubufasha bwihariye burimo kubabonera ikiguzi cy'insimburangingo n'inyunganirangingo. Akarere ka Kamonyi kakavuga ko bigoye ariko ko ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa bagerageza kugenda bakemura ikibazo. Madame Marie Jose Uwizera ni umuyobozi w'akarere ka Kamonyi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Insimburangingo zirahenda ariko nk'akarere turagerageza bitewe n'ingengo y'imari hari. Uyu mwaka wa 2020-2021 tumaze kugurira abafite ubumuga insimburangingo 27. 27 nibo tumaze kugurira insimburangingo. Noneho inyunganirangingo nabo tumaze guha 141 muri uyu mwaka. Kandi n'abandi bagenda baboneka mu ngengo y'imari vore y'abafite ubumuga ntabwo tujya tuyibagirwa. Kugura rero insimburangingo n'inyunganirangingo byatwaye ingengo y'imari ingana na miliyoni 18,509,688. Ku bakorerabushake bavuga ko bakwiye guhabwa agahimbazamusyi, ubuyobozi bw'akarere bukavuga ko nabo ibyo bakora bitabafata igihe cyose kandi ko baba bita ku bana babo. Bukavuga ko bugenda bubongerera ubumenyi bikanababera umwanya mwiza wo kwihuriza hamwe muri gahunda zindi z'iterambere. Amakuru atangwa n'akarere ka Kamonyi aremeza ko kabarura abafite ubumuga 4,233 barimo abana 746 bari mu bigo bitandukanye bitabwaho. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika ku Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Urakoze Eric Bagira ubusa. Tukiri mu Rwanda, ibiciro by'ibicuruzwa bitandukanye byazamutse ku masoko mu buryo butunguranye. Abaguzi n'abacuruzi bibaza impamvu yabyo. Inkuru y'umunyamakuru Ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi. Mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo ku masoko yo mu Rwanda anyuranye hatangiye kugaragara izamuka ry'ibiciro mu buryo butari bumenyerewe. Ku nshuro ya mbere ikiro cy'isukari cyavuye ku mafaranga 900 kigera ku 1000, none ubu kiragura 500 hamwe na hamwe ahandi ku 600. Ibi bijyanye kandi n'ibicuruzwa birimo amavuta yo guteka yavuye ku mafaranga 1800 arazamuka agera ku 2500 mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19 ubwo cyari gikomeye, none ubu nayo yageze ku 3500. Ibiciro bizamutse ku nshuro ya kabiri kuko no mu mwaka ushize byari byazamutse bavuga ko ikibazo ari icyorezo cya COVID-19. Ijwi ry'Amerika ryagiye mu isoko rya Kabeza riri mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, dusanga bitabiriye iryo soko bagabanutse. Kugeza ubu abaguzi n'abacuruzi baritana ba mwana, nta n'umwe uzaho iki kibazo cyakomotse. Ku isoko rya Kabeza abahakorera n'abahahahira baribaza uko bigenda, byabayobeye. Twajyaga tubona abakiriya, urabona ko iyi parikingi ibereye aho nta bakiriya barimo, ibiciro ngo byazamutse. Isukari iri kugura 500, ibirayi nabyo byazamutse biri kugura 350, igitoki na 26, nta nubwo biri no kuboneka. Bagabanyutse, urabona ko nta muvumo uri muri iri soko, nta bantu bari kwinjiramo, abantu bagize ikibazo, nta n'amafaranga ari kuboneka. Nkanjye ufite umuryango rero, ubwo isukari urumva naza hano nakorera 2 cyangwa 3 ukavuga kuri bugura isukari 500. Reka ubwo nyine ni ukugura ifu y'igikoma bagashigisha umwana akakinyweraho. Ikibazo abaguzi bafite ni nacyo kigaragara mu bacuruzi. Kugeza ubu nta n'umwe usobanura aho iki kibazo cyaturutse. Uyu mucuruzi akorera muri iryo soko rya Kabeza mu karere ka Kicukiro. Birarenze cyane ibiciro. Isukari uyu munsi ukuntu ihagaze iri kurangura 75. Nuko uyu munsi basohotse basohora igiciro. Twajyaga ubundi yari kuri 50, yabanje kuri 48, ijya kuri 52. Uyu munsi ni 75.
ubwo icyo turi kugitangira cyatandatu. Amavuta litiro 5 z'igihwagari turimo uyu munsi basohoye bavuga ko 62, tugomba kuyacuruza wenda 17 niyo makeya. Bivuye kuri angahe? Ubundi twatangiraga 14,500 tuyatangira kuri 15. Ubu ngubu uyu munsi litiro 5 za Cristal cyangwa iza Jumbo turi kuzitangira 17. Ibi bari kuvuga ngo ni iranamba riri guteza ibibazo. Impuguke mu bukungu zemeza ko izamuka ry'ibiciro muri iki gihe ziterwa n'impamvu nyinshi, harimo izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli. Habyarimana Straton, impuguke mu by'ubukungu, avuga ko ikibazo cy'ubwikorezi cyazamuye ibiciro ku masoko yaba mu Rwanda ndetse no mu mahanga, gusa akanavuga ko hari n'abitwaza intambara. Impamvu ya mbere ishobora gutuma ibiciro bizamuka nuko ibiri ku isoko n'ibikenewe biba bitandukanye. Iyo abantu bahaha ibyo bakeneye birenze ibyo abacuruza bafite ku isoko, byanze bikunze abacuruza kubera ko babona nyiriko babahahira ari benshi bahita bazamura ibiciro. Ariko nanone ugasanga mu by'ukuri ibiciro ku rwego mpuzamahanga byarazamutse kubera yuko muri politiki ibihugu byinshi byakoze, habayeho ibyo kureba ukuntu byazahura ubukungu kubera covid, bijugunya amafaranga menshi cyane mu bukungu bwabyo. Iyo ibiciro rero bizamutse ku rwego mpuzamahanga, ibyo duhaha hanze tubigura biduhenze. Umuvugizi wungirije wa guverinoma Amakuru Ijwi aherutse gutangaza ko abanyarwanda batakagombye gutungurwa nibabona ibiciro by'ibintu bitandukanye bizamutse. Avuga ko ahanini bizaba bitewe n'intambara ibera mu gihugu cya Ukraine hamwe n'ibihano byafatiwe Uburusiya. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Asumta Kaboyi, urakoze. Mu Burundi, mu ntara ya Gitega, ku murwa mukuru wa politiki, ejo hafunguwe banki y'abagore. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye witabiriye ibyo birori yamenyesheje ko iyo banki yavutse kugira ngo abakenyezi badasigara inyuma mu iterambere. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana. Iyo banki y'abakenyezi ije gukemura ibibazo abakenyezi bahura mu iterambere ry'igihugu, vyashikijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho yariko yugurura ibanki y'abakenyezi mu ntara ya Gitega ku murwa mukuru wa politiki. Umukuru w'igihugu yamenyesheje ko yifuza ko mu butunzi haba kungana hagati y'abagabo n'abakenyezi, arico gituma abakenyezi bategerezwa gufashwa mu bijanye n'ubutunzi. Aho tuboneye ko igihugu cy'u Burundi ari imigwi ihambaye isa n'itibukwa mu bikorwa vy'iterambere, ari igizwe ahanini n'abakenyezi n'ugwaruka, uburongozi bw'igihugu bwafashe ingingo ihambaye yo guha akaryo n'amahigwe umukenyezi kugira ngo ntasigare inyuma mu kwiteza imbere no mu guterera mu iterambere ry'igihugu. Ishingwa ry'iyi banki ryisunze itunganywa ry'iterambere ry'igihugu muri wa mugambi nyamukuru wavuye mu 2018 uzoshika mu 2027, aho igihugu ciyemeje guha amahirwe angana mu bijanye n'ubutunzi hagati y'abagabo n'abakenyezi. Abakenyezi bakira neza uwo muzo w'iyo banki kuko benshi bemeza ko kuronka ideni mu banki ari kibazo. Numva umenga bizotworohera gukora imigambi yacu, natwe turonka aho twisuma mu gihe hari naho usanga hari abantu bafise amikoro make. Mugurose nk'abo muhurikira hamwe mu makoperative nk'uko ukaca usanga uragiye nko muri iyo banki bakabahangura ukaronka ahantu ushobora kuza uridandariza n'utuntu tuturengarenga kugira ngo uronke icyo usanasana mu muryango. Ndabahariwe Marie Salome arongo iyo banki aramenyesha ico bazisunga mu gutanga ingurane. Ibanki y'imigambi n'iterambere ry'abakenyezi izoshira imbere gushigikira imigambi y'abakenyezi bahurikiye hamwe, haba mu mashirahamwe, mu makoperative, mu kubaronsa ingurane. Izoshigikira cyane imigambi irashe izotanga ubuzi ku bwinshi mu bisata byo kuguza umwimbu n'ubutunzi n'uburimyi, ubworozi, uburovyi, amahinguriro, utugenegene, kwiyunguruza, ubuhinga n'ibindi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arafise ishanura abagiye kurongora iyo banki. Urwego nshingwabikorwa rw'iyi banki nirubimenye kandi rubishire ku muzirikanyi ko iyi banki idasa n'izindi. Ntimuze mwirukira inyungu y'amahera rero, murirukira inyungu ivuye mu mwimbu w'imigambi bazoba bariko bararangura. Ndabahamagarira guherekeza abo bene migambi kuko ni mwebwe muri ncabwenge mu iterambere mutegerezwa kubamurikira. Iyo banki y'abakenyezi ije kwirikira ibanki y'ugwaruka nayo nyene ifise icicaro mu gisagara ca Gitega. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Urakoze Desire Hatungimana. Leta y'u Burundi yafashe umugambi wo gukura abana mw'ibarabara i Bujumbura no mu yindi miji igihugu.
biteganyijwe ko abana bose cyangwa abakuze basabiriza ku mihanda bazegeranwa bagasubizwa mu miryango yabo, abandi ku mashuri, abandi bazashyirwa mu bigo bya leta. Pierre Claver Niyonkuru akomeza iyi nkuru. Umugambi washizwe ahabona n'ubushikiranganji bujejwe gufatana mu nda ufise ihangiro ry'uko mu kiringo c'umwaka umwe ata mwana n'umwe yoba gisigaye aba mw'ibarabara. Felix Ngendabanyikwa, umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji, yabwiye abamenyesha amakuru i Bujumbura ibikuru bikuru biri muri uwo mugambi, yita ko ufise akarusho ku yindi yose yari imaze kugeragezwa. Icitwa umwana aba mw'ibarabara kandi atatezwa kuri bamwe, turabe yuko yosubizwa mu muryango iwabo, adafise umuryango naho leta yomenya ingene ibikorera kugira ngo umugabo aronke ahategezwa kuba n'ahategezwa kugira uburamuko. Twasubije ku ishuri gusubira kwigishwa akarangamutima k'ubuntu, harimo kandi umuce w'abantu bakuze basegerereza nabo nyene basubire mu ngo zabo, abatagira iyo bava naho leta ikaba yoronderaho yobashira, kujya turonderera itongo canke uburaro abantu bahuye n'imyuzura. Bamwe muri abo bana n'abakuze basegerereza mu gisagara ca Bujumbura barafise ico bashikiriza kuri uwo mugambi kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika. Ndacari muto no kwiga, ntafise impano nyinshi, babura ukuntu boziserura. Ico yofasha je nuko yovura mw'ibarabara akayama nk'utundandatsi. Kweri ndazi gukora ibintu vyo gushaka amana umutahe kweri je naguma nakoze kweri. Tuze turoza abadufasha bakadukura mw'iryo yarara tukagenda gukora nk'akazi k'imyuga, turonza abadukurayo ko batugwishe. Ciza nuko kandi bakaja kw'ishuri baturose iniforume n'amakaye canke imbere babishoboye bakaduha agatari. Ubushikiranganji bujejwe ugushigikirana bwizeye ko bukoranye n'inzego zitandukanye harimwo abajeje intwaro, amashami yitaho ineza y'abana n'abandi, ikibazo c'abasegerereza mu mabarabara y'ibisagara bitandukanye vy'igihugu bagwiriyemwo abana kizotorerwa umuti. N'ibihano birategekanijwe ku muryango uzofata minenegwe kwitaho umwana gushikaho aja mw'ibarabara. Umwana avukira mu muryango, umwana aba mu muryango, umwana akurira mu muryango, agasazira mu muryango. Imiryango itahure neza uruhara rwayo, hanyuma ikibano gitahure neza yuko umwana ari mu muryango atari umwana w'uwo muryango gusa, mbwa ari umwana w'ikibano. N'umwana yohirahira akava mu muryango akagenda, imiryango ifo yuko ikimenya ingene itangaze ko uyo mwana yabuze kugira ngo habe guhanahana amakuru ku mwana yagiye kugira ngo umwana ashobore kurondera acagaruka mu muryango. N'aba bana bari mw'ibarabara iyo batera bazosubira mu miryango iwabo, batera basubira mu ntwaro yo hasi, bumve yuko batezwa kwakira neza abana bavuye mw'ibarabara. Bimwe mu bituma abana baja mw'ibarabara n'ubukene hamwe n'abavyeyi batabanye neza. Amwe mu mashirahamwe nka Sojepa rimaze imyaka irenga 10 ryitaho agateka k'abana rirafise icizere mu gihe hokorwa icigwa cerekana neza ingwara n'umuti yotoregwa nk'uko bivugwa na Maître David Ninganza atwara iryo shirahamwe. Hariho abana bo mw'ibarabara abo twita les enfants de la rue, ubuzima bwabo ku murango, ku mutaga no mw'ijoro ari mw'ibarabara. N'abana babaho mugabo bataha mu mitumba iwabo. Urumva rero ko byinshi biri. Yagiye mw'ibarabara kuko se akubita nyina twotora umutu yuwe. Yagiye mw'ibarabara kubera bamunyaze utwiwe. Yagiye mw'ibarabara kubera ari impfuvyi ya se na nyina. Abo bana bo ni Bujumbura, s'abanyabujumbura. Abo bana bo ni Gitega, s'abanyagitega. Abari Ngozi, s'abanyengozi. Nukuvuga iyo tumusubije iyo yaje ava, bamwe twitorera ku mitumba les écoles, bamwe bajejwe gukingira abana be twita sepeye, batezwe guca bafata ico kibazo mu minwe. Umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNIDH wowo usaba ko agateka k'umwana katohungabanywa muri uwo mugambi. Jacques Shimirimana arongoye igisata citaho agateka k'abana muri CNIDH. Ico kibazo gisaba kwitonda cyane kuko bajya abana kuba bari mw'ibarabara ntibabisigura ko ari inkozi z'ikibi. Bajya abana barafise uburenganzira co kimwe n'abandi barundi bose butegerezwa kubahirizwa bari hajya nyene mw'ibarabara. Ivyo rero bica bisaba kwitonda kugira ngo ntiduhave dusanga ukwihuta kwa cane gutumye dukiza bimwe tukica ibindi vyinshi.
ubushikiranganji bwo gushigikirana burahumuriza ko ivyigwa bikwiye vyakozwe kandi ko hazokorwa n'ibindi kugira ngo agateka k'abana kubahirizwe ariko bakugwe mw'ibarabara. Bwashikirije ko abafasha Uburundi nk'ubumwe bwa Buraya n'abandi bemeye guha uburyo bukwiye uwo mugambi. Nta bitigiri bizwi neza vy'abana n'abakuze basegerereza mu mabarabara, yamara ubwo bushikiranganji bwemeza ko batarenga 5,000 kandi ko nka bose bafise iwabo. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Urakoze Pierre Claver Nkuru. Ibiganiro byacu tugiye kubikomereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho imvura ivanze n'umuyaga yasenye amazu arenga 200 y'impunzi z'Abarundi bo mu nkambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira. Bishame Jimmy ni umuyobozi userukira impunzi z'Abarundi mu nkambi ya Rusenda. Aragaruka kuri iyi mvura ivanze n'umuyaga yononye ibintu bitari bikeya byo muri iyi nkambi irimo impunzi z'Abarundi zirenga 30,000. Amazu menshi cyane yaragurutse, amabashi, igitigiri cyose nyezina ntabwo turakimenya gushika ubu. Mugabo amazu menshi naho duca turabibona yuko menshi yo yabomotse, amabashi yaragurutse, ibiti byarahenaguritse, inshengero ziraguruka, ibyo nibyo byabomotse. Girukwishaka Antoine na Gasaza Desire ni impunzi zo muri site ya Rurinda zasenywe amazu n'imvura ivanze n'umuyaga, zivuga yuko zabuze ayo zikira nayo zimira. No kuvuga icyago twari duhuye n'icyago cy'umuyaga ku mvura y'ejo hahise, aho haguye imvura izana n'umuyaga mwinshi cyane rwose uronona, cyane cyane ahantu tubaye, inzu twari tubayemo zari zisanzwe ari inzu zitanakomeye. No kuvuga inzu igitigiri nyamwinshi y'inzu zaraguye hasi, izindi ziraguruka zirasambuka, ku buryo ubu ngubu impunzi zimwe turiko turasembera tutagira aho tuba. Imirima nuko nyene, imipfu yaratwaye imirima, iratwara amaparasera twari tubayeko. No kuvuga jewe inzu yaraye igurutse n'amahema sinigeze mbona iyo yaciye, basha twaraye turasaba indaro, noneho n'abandi zaragurutse. Icyo twosaba hasi nuko iyo tugarukira ko ikadusakarira amazu, kuko ubu dufise aho turara, dufise aho turyamika abana. Izi mpunzi zirimo izikambitse mu baturanyi, izindi ziri mu nsengero, ndetse izindi ziri mu bihangari. Hari icyo zisaba amashirahamwe akorera muri iyi nkambi. Banja tuyaga Alexi ni umuyobozi wo muri village ya 13. Nasaba yuko amashirahamwe ajejwe kubakira impunzi, nabasaba yuko bo tugaruke mu maguru mashakiri kare kugira turabe yuko turonka abana bakikiki umusaya. Honye tuko turaranka ubu turi mu mapukizi ya rasyo. None ivyo dusuma vyose tubishirahe kandi imvura yarayitubomoreye amazu. Ubu abanyagihugu bose imuzu ivyo bari basumye ejo byose biri hanze banikiye kuzuba. Noneho mbona no hejuru mbona ikirere kandi kimeze nabi. Ho ubona abantu baza kubaye. Turasavye hasere ayer dijejwe kubakira impunzi na aides bavyiruka maguru masha kumwe na senere tayibagiye baza badusakarira amazu. Didier Numbi wa Numbi ni umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Rusenda. Yabwiye Ijwi ry'Amerika ko bataramenya igitigiri cy'amazu yarasenywe kuko bakirimo bakora ibarura ry'ibyasenywe n'iyo mvura. Amwe mu makuru dukesha bamwe mu bayobozi b'amasite batashatse ko tuvuga amazina yabo, bavuga yuko bari bamaze kubarura amazu arenga 260. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika Uvira Mutara Kivuye. Vedaste Ngabo urakoze. Bakunzi ba basketball, guhera kuri wa gatandatu i Dakar muri Senegal hazatangira amajonjora y'irushanwa nyafurika rya basketball rizwi nka Basketball Africa League. N'imikino izakenerwa muri Senegal na Misiri, hanyuma izasorezwe i Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa gatanu. U Rwanda muri irushanwa ruzaba ruhagarariwe n'ikipi ya REG izakina umukino wayo wa mbere ku cyumweru. Ntimuzacikwe n'iyo mikino kuri radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika. Nshuti mwarimu duteze amatwi, ibiganiro byacu byo kuri iyi saha nahabihumurije. Ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimiye rero kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro. Byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Dieudonné Cyubahiro niwe washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro nari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye mwese tubifuriza kugubwa neza, turabifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.